hite TBC Tanganyika Business Company Queen Import bidasanzwe supermarket ya mbere usanga mu bintu vyose uramaze kugura amashugwe ku biro uramaze kugura imbuzu ku biro uramaze gusanga ibintu vyose ukenera mu buzima atahandi ubisanga ataraho nyene ugiye ni kiwanza ciza man mbega bakora gute mbega bipanze gute mbega mu Burundi birabaho bipanze gute ndabira ko vyamaze komera ndabira ati gumana nanje Queen Import bidasanzwe yewe birarenze umunezero dufise urarenze cyane uryoshe uburyoshe ubisha ububisha Mutama yararyohesheje ibintu hoboneka abandi bagabo batanu nka Mutama na umu abagore reka umutagato wobica wana ko mucuruza ama article menshi cyane mbega ko tuza ukwezi kw'abakenyezi kandi TBC mbona ibice 160 kujana n'abakenyezi bakora hari cyo muri ko murategura kuri promotion yaba yano ma produit ya di 15 mars gushika le 25 avril tuzoba dufise promotion yo kubidandazwa byose dufise ku article yose ndaguha karorero nka base izi base zahura kuri 25000 zizoba zagiye kuri 15000 ama produit cosmétique ntiyahora kuri 5000 izoba yagiye ku 3000 izahura kuri 5000 izoba zagiye kuri 3000 yego urumva ni 20% tuzoba twakuye. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndakubira ko ari juste gale cadre from Warsaw ke black marshoni black belo camera mwitu musaza Queen Import bidasanzwe ndabira ko turi mu kibanza cyiza supermarket ya mbere mu Burundi ndakubwira ko atayindi ndakubwira ko ari no musi twagendeye bantu b'Imana uburundi ndakubwiye ko bushushe Queen Import bidasanzwe hite TBC Tanganyika Business Company Queen Import bidasanzwe supermarket ya mbere usanga mu bintu vyose uramaze kugura amashugwe ku biro uramaze kugura imbuzu ku biro uramaze gusanga ibintu vyose ukenera mu buzima atahandi ubisanga ataraho nyene ugiye ni kiwanza ciza man mbega bakora gute mbega bipanze gute mbega mu Burundi birabaho bipanze gute ndabira ko vyamaze komera ndabira ati gumana nanje Queen Import bidasanzwe ndakubwira ko impression ya mbere waza kugira kwanza ahantu kugira ubone ko ameze fresh ubanza kwasanga ikintu kimeze gute umutekano mwiza urabona ko tuba dufise abagangi ngaho bikwaye bro safi bo meze neza salama wewe muri TBC ngujejwe umutekano sana Jabigangi niyo vyorora umutekano wawe ugaruka ndamena baswari kiye kintu supermarket TBC sumba ayandi ma supermarket TBC igituma isumbya ni ma supermarket ni company ziza itanga ku biciro vyiza eka ibintu vyose ushaka uraronka aba ku kilo aba ku metero ibintu vyose ni sawa mu TBC nibyo bintu munasanga nga ibintu musa amazido amasimirikwire amashuka amavalize ibintu amahuse kuri bajya bakuri intebe zo mu nzu TBC yarabazani Queen Import bidasanzwe ndabura ko vyamaze gukomera nduri mu kibanza ciza nakubwiye TBC mba nakubwiye Tanganyika Business Company Queen Import bidasanzwe nkaba ndi kumwe n'umubona ko yambaye neza bakaba kwitande mama nitwa Estela itanga ivyiza Stella itanga ivyiza yego itanga ivyiza nka TBC nye uco yona nawe iyo twumvise TBC twumva iki ga Stella ngaha twumva Tanganyika Business Company yego iyo umuntu yumvise Tanganyika Business Company amenya ko asanga ibiki ibintu byinshi cyane aha turadandaza amasimirikwire tudandaza ibitenge uco ubona karero twese ko tuvyambaye ngahi wacu urabona ko tuberewe cyane iyi ni TBC yego abo ni gituma mubereye uko kumba niwe muvyikorera cyane gose nuko rero yego tubatembereze tubereke n'ibindi neza cyane duhere ku ba Jeune Marie cyangwa ku ba bebe hariho hose umuntu wese aharashika turafise ibirahuri turafise amagurde ku batabizi nta guciriyemo ibi ni birahuri abantu banywa twatu whisky abantu bari sur nyene Queen Import ego dufise ibintu byinshi urumva turafise amatase wa muntu ashaka kunwa kayi mu gitondo urana ko atakintu na kimwe tudafise turafise ibintu by'inkumi urabibona umuntu abagira ama makeup turafise ibyikozo ngaha byiza cyane turafise amasabune na wa muntu afise agahere ngaha anye tumurangira agasabune ngaha gusa ucumbye ati muri TBC ashaho abayakize urazi ko bigiye bakunda kuvyita ngo na madodani ego niko hayita ego twe tufaguheza ngaha imiti tuyita imiti kuko ngaha imiti dufise iravura ibintu byose abari muganga yabirungise canke naho byose baba bipima aha turafise ibintu bikora inzara urabona ucubibona nawe babantu bafise za nzara ndende ruva ngagushikino nibi bakoresha muntu ufise za nzara ndende ukereko ziguma zisa fresh ni ibinyene ukoresha uza muri TBC
Tanganyika Business Company kwindi mpoemo urabona turafise utuntu bita poubelle utuntu tutiki VIP apara ngwambuta imyanda mwibarabara oya vraiment ucufinya kantu gatoyi gusa ubutereyeyo yego hama twavuze yuko dufise ibintu by'amavuta bijanye no kwikora ariko dusanzwe dufise n'ibintu bijanye biriya nakoretse kara amavuta aya nayo n'amashampo bafise amashampo abantu bafise imishatsi naturelle ni bakoresha isabune n'amavuta yayo tukasha tugira turafise ama parfum urabona umuntu wese ko ashobora gusuma kumukabeyi gatoyi cyane ugasanga umota neza cyane gose kandi umota neza ngo n'abantu barakwegera ucuvyumva nawe ucubanza umviriza kuri jewe ucuvyumva turafise amatapi meza cyane naya akomeye kandi aramba yego cyane kandi azimbutse amatapi meza cyane azimbutse cyane muri Tanganyika Business Company turafise ama valise meza wa muntu ashaka kuvoyaja urabona ko acaza ngaha urona biroroshe cyane niyagira umuntu azara komindura ngo uruva ngo jewe ngo sinimirije kujanza ivalise ninde yakubwiye ko umuntu ayigura kubera agomba je muri Amerika urashobora kubugomba kuduga igitego ukavuga tuduhuzu twaje tubikwe neza ibintu byaje mbere fresh valise ngizi kandi ziremuruze cyane gose turafise amatisi meza cyane ngaya turafise n'ibintu byinshi mbere kugira gute uyu nawe ini Versace ni wayibonye y'amashati barabahenda baba bayashonesheje ku bitambara bivuye ngaha nyene naha nyene nibazo bahende ugasanga bayaguze ngaha nyene muri TBS turafise amatapi twita tapi moketa nizijya zo gusasa hasi nizi inya nari tapi zo gusasa hejuru yego nazo nyene hari zo twita simiri kwira uco bibona nawe izi ni OG hari abantu baza kudushora kuja batubwira ndakongore wenyene mumviriza vuga ni bavyumva mudushaka ko mwana uragira pipi ngo kumasoba naho ntavyo tuba tuzi mugurumva biragoye aha nawe rero turi mu biki amashuka amashuka meza cyane wayabonye ahurira ne dekoro yawe nimba ufise inzu akarangi gasoko na kuriya kuyindi mpoemo cyane gose no kuvuga ho urumva ufise mariage wewe biba vyoroshe cyane araza gatora ngaha acaja gusonesha turafise amahuse abantu bakoramwo intebe ziya za salon ministre nizi tukaca tugira n'amasimiri kwira nayo barakoramwo ibintu vy'intebe abantu benshi baza kubigurira ngaha turafise amasakado y'abanyeshuri urabona ko yaba maternelle izikuze zose ziri ngaha yego turafise ama pH papier hygiénique yego ziri ngaha turafise bitambara manape de table ni zo gusasa ku meza muri TBS urumva nta kintu gitahari muco wifuza cyose uraronka turafise ama moustiquaire zo kumanika ku gitanda tugwanye malaria yego nibaza umwe wese ngahashitse ngaha nasura kuribwa n'umubu muhira kandi ni moustiquaire ubona ko agezweho yego meza cyane vraiment ukuri twayashingira ntayo kuko twese turayakoresha muhira yego kandi iyo wifuza yose urayironka bivanye n'igitanda ufise ingene kingana yego aha rero agomba ashikirwe baba mama bantu bimol ya je ndabona prero wite batanga umukana nivyoroshe ga muri TBS turafise amasakame y'abadamu urumva nta kintu na kimwe kitahari ku muntu wese yaba umugabo araronka yaba umwana araronka yaba umugore araronka izisakame z'aba mama zitandukanye gute akabijya kizindi gatandukanye akabijya kwizi nakanye ko muri Tanganyika Business Company n'ayandi mamagaze nuko isakoshi dufise ngaha nta wundi muntu usanga yifise ni naco gituma ibintu vyose dufise ngaha uza gusanga turi unique no kuvuga ikintu tudandaza aha nta wundi muntu agifise akidandaza no kuvuga rero amava asakoshi dufise aya masakame nta wundi muntu ayadandaza atari muri Tanganyika Business hera manager yashise ngaha manager vipi salama zeleza poa kandi numva ngo vyabitambara vy'intebe zangu zigurira ngaha ni ngaha nyene bafise ibitambara bimara gose ikiya kintu ubona ko TBS isumbi ahandi hantu ugurira ibitambara siza gupunguza amabeyi izana ku mabeyi meza cyane ko ndakurambura watagasa abandi bambara amagrame mu izo so wambara ibiro Ara amafaranga gusuza ni ahanyene bizisha baratunze narabatungishije mugabo yego marko naye baragutungishira urabona ko akazi kagenda neza oya nako yetaje y'umuruturutu mugabo n'umugore n'umuhabara byose naco torongera muri TVC tugushimira cyane nuko rero biko bizana indi point bidasanzwe ko tubwira no masakame
hama wavyumvise mwavyumviye mwumvise abariko barabisigura ingene bimeze TBC ihari ku bw'abanyagihugu n'ibeye ritoyi paraporo y'ahandi hantu turafise ivyo twita amababush ariko turafise amayeboyebo abantu benshi barabikenera abantu baje bakora kwa muganga canke n'undi muntu agikeneye kucambara arabironka ngaha birahari yaba ivy'abana n'ivy'abakuze bose bararonka tugaca dushika rero ahantu dukunda cane ku mashurwe turafise amashurwe meza cane naba ndabona umuntu akeneye gutera iva zozahanye wabibonye tukaba turi ku mashurwe ego dufise amashurwe meza cane ngaya anya amashurwe yaba bakeneye amashurwe bagize imanza z'umunezero cyangwa z'umubabaro byose mukaba mushobora kubagira ego twebwe hanini abantu badushorera n'abantu bakora ibintu by'amadekor abantu bakora amadekor kubera bibafasha twasanze isho nshaka gusigura ku mashurwe yacu tutandaza atandukanye najya natirere bakora no kuvuga umuntu natirere yaba yaguze ararikoresha uwo munsi rikaba rirapfuye mugabo twebwe aya mashurwe artificiel dufise namashurwe umuntu agura umukiriya akagenda gukoresha mu manza agasubira akabika agasubira akagira decor ahandi akabika ego amashurwe adapfa ego nuko tubandanya tukwereka ivyiza byo muri TBC Tanganyika Business Company Queen Employment idasanzwe bantu muzimbwa nababwiye yuko hano hantu nikindi kigobe c'ivyiza bihari umuntu ashobora kuronka imuhira Queen Employment idasanzwe twavuye hariya mu miti abademo bakene kwisiga bakene kumara fresh Queen Employment turaja mu mpuza amashakoshi ku bantu bakene kuvoyaja nk'ubu ndi mu kujana bita Donbass muri Ukraine Queen Employment idasanzwe ubu naho tugeze mu ibi navyo ni biki ibi dufise na mama terere de cuisine man wabivuze muntu uri kurazimbwa uri kurabona ibintu bizimbutse muri Tanganyika Business Company karibi wacu tukwereka ibintu bizimbutse ku mahera makeyi muntu ugira mariage muntu ugira tu urubanza gose mukora aya na mama terere de cuisine turafise ibirushe turafise ama miranane no kusubira ibiko turafise ibiko urabona ko umuntu aguma agira ibintu bifishe impoemo dufise utuntu twinshi twisha abantu bakenera imikasi urabona bikora ibintu byinshi abantu b'abatayeri na ya marushe yo kugira amafiriti yose turafise ego umuntu azimira arazimba aha tugeze ku bintu bijanye n'amabazi bantu mwambara ningahi wacu muri Tanganyika Business Company dufise amabaze dufise ibitenge ibi ni bitenge izi ni baze ucibona nawe nyenda kwereka ehera aba bantu bose ngene baberewe mbere ngomba ndakugabire na mikro igumane cyo mpanze ndababaza je ndabaza mumwe we aya n'amabaze ibi ni bitenge yego izi baze zitandukanye n'izindi dukora tubona handi izi baze rero itandukaniro rihari baze nakubwiye ibintu turonka twebwe ngaha anye ni special no kuvuga turavyisangije nta kintu tudandaza uwundi muntu afise tudandaza ikintu ca kure unique iwacu twebwe twenyene ego nisho kandi birazimbutse ukabeye ikeza mana umuntu wese afise umuntu ashaka kugurira nawe uramufise wewe gaye urafise ugurira tugenda ndagupima umva je dushwanye niyo nguri gitenge urumva nk'ubu ntiturashwara nzigire dushware uzamugurira cena mugurira iyi nayo rero iyi iyi ni baze riche ntubure kukamugurira urabona rero abantu bakunze kuvuga ngo urumva ngo madame ngo nidorese gushwana ngo jewe ngo nagitenge no mugura kubera iki mubagurira ari uko mwashwanye muntu w'Imana nakubwiye ikibanza ciza ngiki nyene ni bayita baze riche urabona nawe madame yambaye ishati nk'iyi ugaca umwambika nk'ikinuza kimeze nk'uko mukacaniranya Queen Employment idasanzwe bari biri bimeze neza ibaze kumubwira bure ufise madame w'inzobe nk'uyu mwagiye mujanishije nk'uko iyi ni Employment nuko ngaha biroroshe n'ingana ucuronka ambarage kado ucugenda urumva nyene ni yakado bamuhaye ucugenda ugakubitizamo ngaha ntibigoye nakantu gatoyi cyane none ya surprise ntiyabaye aha rero no kuvuga turafise na ambarage kado ngaha nyinshi cyane zizimbutse kandi bantu b'Imana kubera iki Dubai ni mwironderera handi naha nyiri Bujumbura urabona aha naho rero twatugeze mu aha twashitse tuguma tubaha ibintu bishasha gusa aha twashitse ni tuvyita amakoriye abantu babizi n'abantu bavyambara abamama abakobwa
mwizosi ego aha rero urumva ucujanisha n'igitenge ciwawe ucujanisha n'ibintu vy'iwawe hamugaca amahereni amahereni turayafise ibirumva nivyo mwizosi hari handi hano naho dufise amahereni kera bibavyita ngo ibihete bavyita ibiki ibidete wasanga rero kugira bakoreke uwerekana yuko we uri classe uri ku mwanya ku yindi poem wasanga babwambara mwizosi ugasanga vyambara nk'igihumbi mwizosi nibiramu tugarukani nibinyere tutibageye ko dufise na portemanteau ashati kawe wakagoroye ucutumva nawe ibaze nk'iyi itari kuri portemanteau tuye ducumbarira ingene wakamanitsa rya hejuru imbere bavyita gute ari ukuntu twatera udusumari ugacumarikaho usanga imaze kugira uruntu rumeze ukuntu ngaha urabona ngaha umugongo ugasanga ko usanga irasoma haraka rumenga nakagwa gacuse ukibara n'urya muhunga gwa inyonzo nibigikumbe ni kudatunga amaportement nukuri abo bantu rero turabatumiye muri Tanganyika Business Company turafise amaportement meza cyane kukabayikeza Queen Point idasanzwe ugasanga umuntu bigo bimuvuruga cyane ugasanga umuntu afise ingorane ugasanga yaraguze costume yiwiwe cravate nahindura yambara zazirinye no fo kuhindura nkazistegera ngaha biba vyamaze gukomera nabaye mu gentleman nkaca nigengere ndayizinga uriko urayibona nkaca nongera nkaca ngira effort Queen Point idasanzwe nkaho mu jeune hama nkaca nsubira kandi Queen Point idasanzwe ariko bisida bibigishirizaga umenya kuri muri TBC vyose uva ngaho bimenye ikibanza ciza man Queen Point idasanzwe bero kamera mwita umusaza ariko ndakubwira nti barafise ibintu vyose umuntu ashobora kuba keneye kugira ngo mu buzima bwa misi yose bimere neza Queen Point idasanzwe ama cravate y'amakulero atandukanye urabona yuko dufise zisana umva ukubishaka vyose urabona ko namaze kuba umusaza nyine w'amakravate hiraba n'ibindi poemu namara kubwiye ko je mbameze neza rero Queen Point idasanzwe nuko turi muri TBC Tanganyika Business Company nta hantu uzobisanga atarahanyene man namara kubwiye ntibiba bikenewe yuko uvuga ngo imvura yaguye cyangwa ntiyaguye usange fashion yawe yamaze kononekara no wabaye kugira umererwe neza use neza kuko gotura amashugwe ngaho kuri nosi umve urashobora kujanisha style wambaye n'umutaka wawe Queen Point idasanzwe ugasanga vyamaze kugenda neza urayibona nawe nuko bimeze turi kiginzu bariko tukamwa tuberewe ni TBC narakubwiye nta bindi man ni ibinyene kwa kundi ahandi kubwiye ko turi mu kibanza ciza iyi ni TBC aho wasanga ibintu vyiza mpuye n'abamama beza bashajije baberewe ubona ko ibintu vyose ariko bimeze uku très bien Queen Point idasanzwe ndakora musaba mama amahoro neza cyane nizera kumeze neza yego kuri kwimana yego uwode hakutaberewe sawa ni mu miyo bivuga mama kumbe ubuhinga bwawe kugira ubegwe nk'ukuza muri TBC neza cyane akariko kajete ego tubwire nibiye vyizo urusanga muri TBC hano tutazobihasanga muri TBC hari ibintu byinshi cyane hari ibintu bimeze neza winjiye muri TBC ku mahera yawe urabegwa uratagata ugikora kurya ugakora kwambara abana bakamera neza ni ibintu bishusha cyane ukavyibuha opririye yego nta muntu ndabona yinjira gayonze kandi aho mbona nta n'umugabo amparasi ibaze rasiyo ndayikura muri TBC yego none mama uyakura gute tubwire neza ninjiye muri TBC abana bagico bashaka nzanya amahera ndangura ico shaka gitubiranye no muri ville nca muri ville nja mu gitaza nca mu gitaza nkaronka amahera neza cyane twabonye yuko hari amashuka hari amarido hari amavarizi hariho amaproduit yogira wisiga utagate nk'ukumeze ako nizeye kwiyonzo batari yo kwivuti neza cyane niki kintu ukura gushorera ngaho ikintu je guyanje amashuka ibitenge amasahani amavuta niyo guyanje je umbwiye amashuka agiyemo ca numva yuko umugabo wasinzira neza oya nta mugabo mfise oya ntubabare ndafise umugabo Yesu aruta abandi bagabo bose umugabo yaremye mutama na wumu aruta abandi bagabo bose gati haleluya haleluya Yesu agira neza mama kumwe n'undi mu mama yaje muri TBC mama ndakuramutse yego ndabaramukije uraberewe cyane murakoze iki gitanga hani muri TBC nyene yego mama sha niwo kiva nabona mubegwa kumbe nahanye nahanyene kumbe muratubesha kweri ki mutatubwira natwe
barababwira barabicisha ku mapublicité bakabatumira ati nimuze muri TBC ibidandazwa biriho vya make make ariko rero abavyumvise bakaza abandi nabo bakanegrija bakiyumvira ati ibintu vyiza biva Iburaya biva mu mahanga kumbe Iburaya hasigaye ari ngaha kwa nawo aba mama cyane murahirukira cyane mwibaza ko muhiruka kubera twebwe turaza twarangura ibitenge tukarangura amasahani tukarangura ubudobo ibintu byose ngaha tubona bishoboka kugugwa turaza tukarangura cyane cyane najya amavuta nawe wavyiboneye hari amavuta meza amasabuni meza yo koga byose turaza tukarangura tukaja kudandaza kandi tukunguka nawe ngira sivyo rinda kubaza muti mwebwe murarangura nga mugaca mugena mugahereza urundi gwaruka mu gisagara mukabana mutuga imiryango ubona tutameze neza nawe uri kuraraba nyene nawe uci vyibonera ati aba bantu nubwo baje muri TBC akuzuye nikamuriko mama ike kinobwira abandi bakenyezi urumva ko mwe mwitanga mukaza mugashiramo amimitaye hama mukagenda na mukagurira abandi bakenyezi twobabwira ko bokura amaboko mu mpunzu bagakora kuko urabona ibihe bishishikara kugenda bihinduka nabo baze barondera ubuzima ubu uya ku rwego tugeze ko ubu nta muntu umugabo yotunga urugo wenyene bisaba ubufasha nimba umugabo nk'ubu nk'akarorero twebwe urabona aba bamwe bababwiye ati dufise amaparcelle hariho n'ujya mugenzi wacu yavuze ati je ndiko ndubaka etage kandi natwe tugeze ku rwego rukomeye rwo kuba tworonka amahera tukagura nk'agaparcelle tukagashira ahantu rero umugabo nimba atangiye kubaka urasuma nawe akaja mu byo kubaka ukasanga muri ko muriteza imbere rero wicaye ngo urindira gusumire wenyene aze yubake wenyene uca usanga ataterambere ririmo tusaba rero abandi bakenyezi rero nabo ko bokura amaboko mu mpunzu bakaza bagakora muri TBC nta kihabuze kandi nibinjira bazobona karusho nk'ubu je natanguje 8,000 none ndaraguze parasera narubatse mbi wanje ndafise ingurube zishika nk'icenda n'ibibuguru birimwo kandi ivyo ndaronka itoroto nkaronka rasiyo y'abana nukuri numva nishimye cyane ndyohewe cyane kandi natanguje amahera makeya ngeze ku ntambwe ndende nukuri abamama banganyiye ndababwira ati ngo ndabajane iyo nanje nakuye nkabazana nabo bakarangura nuko nyene tutari kumwe nabo nyene bovuga nukuri ti wa muvyeyi warakoze nanje shimira mutama kwimana yamushizeho ikamuha ibintu natwe tukaronka nukuri imana ihabwa icubahiro ego ngo muri bamaboko igihumbi ego nguzo bipinga ngo shauri yake Queen Pombe dasa nakubwiye turi mu kibanza cyiza turi muri TBC urabona ko turese natwebwe tuza kugura ibintu nabiri harabaza kurangura ugasanga baritegeje imbere urumva umumama w'abana batanu kubagaburira ukagwana ukagura parcelle ukaro kubaka inzu hamwe kira wa munakubwira ngo toto werega turiro 30 mon frère apana barabikemuye Queen Pombe dasanzwe nabura ko vyamaze komera turi muri TBC Tanganyika Business Company nakubwiye ko ari ibintu byinshi cyane nakubwiye ko ari ibintu vy'impombe dasanzwe kwa kuri ahandi bamuryoshye ubishe mutama yararyohesheje ibintu bimeze neza cyane ego Queen Pombe ni waraba reka namavuta ariko ndavye umunezero hari wavuze ngo abigembe abakenyezi uravye w'imara sigene mu ryoherwa nukuri kwibara ngo muratembo karenze ngo baho ukwezi kose byo bibara nibyo yewe birarenze umunezero dufise urarenze cyane uryoshe ubishe mutama yararyohesheje ibintu hobona kabandi bagabo batanu nka mutama na umu abagore reka umutagato wobica biriko bisa Queen Pombe dasanzwe nibaze ko turahandi hantu urabona ko latevye ndabiri yacu mesheri sami kubera iki kubera bisaba yuko hano hantu biba bikero yuko ubona ibintu bishasha nuko kubifuza babaca badukirana basketball Raybon yamamayo meza Raybon ibayita Lakers numugwi hariya kwa LeBron James mutabisi ntibamubabizi uryoshe ubishe Queen Pombe dasanzwe ndagubira ko vyamaze komera aha izi nazo bakaba bazita amarido turafise amarido du jour n'amarido de nuit turafise yashonye umuntu agura bitamugoye naho abafise urubanza ejo samedi aje uno munsi agenda atora amarido ashika manika gusa turafise nayo ku mahulo akeneye ko bamupimira akaja kwisondeshereza turamuha Kubiro byose tu ibintu bimeze nkuko
iyo ibintu bimeze nk'uku ubona ko mucuruza ama article menshi cyane mbega ko tuza ukwezi kw'abakenyezi kandi TBC mbona ibice 60 kujyana n'abakenyezi bakora hari icyo muri ko murategura kuri promotion yaba yano ma produit yanyu yego turiko turabitegura no kuvuga di 15 mars gushika le 25 avril tuzoba dufise promotion yo kubidandazwa byose dufise ku article yose ndaguha akarorero nka base izi base zahora kuri 25000 zizoba zagiye kuri 15000 yego aha natuzi dushuje yego turafise amahereni ariko muza kwaza izi ni zabana gusa oya ego hari abagabo bakunda bozwe rero bashira mu base none ga izo ntirazi Nziraziza. Ego, urumva ko tuzoba twagize amarticle menshi yose nka yose dufise, tuzoba twayagabanije azoba ari muri promotion gushika 25 avril. No kuvuga rero nizo base turafise ibikoriye amahereni ibidede ama produit cosmétique nkiyahora kuri 5000 izoba yagiye ku 3000 izahora kuri 5000 izoba byagiye kuri 3000 ego urumva ni 20% tuzoba twakuyeko Queen impande idasanzwe nuko rero reka nabashimire ndabashimira mwabe hevyo muri mwe murabana natwe kuri bikoresho Instagram Academy for Wars like Black Marshall Black biano camera umusaza mukabandindira ibiza vyose byo kuvuga no ku mubiri bye bye jawa salavista